Kwigenekerezo rya 12 ndamukiza umumenyesha makuru akorera ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza niho yahagarikwa mu gisagara ca Ngozi hari nyuma y'ukwandika ubutumwa muri groupe WhatsApp inyuma y'ukubona aka video kubijanye n'itangwa ry'imipanga kugwaruka mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1996. Kwigenekerezo rya 16 Kigarama mu 2024 yaraciriwe urubanza na sentare nkuru ya Mukaza aho yamuciriye gufungwa amezi 21 harimwo 18 kucaha guhungabanya umutekano w'igihugu ndetse na 3 kucaha cyo gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri y'ubwoko. Nyuma yo kunguruza urubanza sentare isubiramwe imanza ya Mukaza yaravyihweje kwigenekerezo ya 13 ruheshi mu mwaka wa 2025 yaciye imenyesha ko atabasha ifise bwo gucugwa urubanza kuko rwategerezwa gucirwa aho Sandra Muhoza asanzwe aba mu ntara ya Ngozi. Ariko naho sentare yarihejeje gushinga iyo ngingo, Sandra Muhoza yarabandanije gufungwa aho yamaze amezi atari make aho yarari mu mpimba imbere kungururizwa mu ibohero rikuru rya Ngozi. Kwigenekerezo ya 19 Kigarama mu mwaka wa 2025 niho umumenyesha makuru Sandra Muhoza yaburanishwa na sentare nkuru ya Ngozi. Urubanza rwaburanishijwe mu idonido aha umushikiriza manza yamusabiye gufungwa imyaka 12 ku vyaha byo kugomba guhungabanya umutekano w'igihugu no gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri. Urubanza ruraheza rushigwa mu mwiherero aho biteganijwe ko ruzosomwa inyuma y'ukwezi uherewe ku munsi rwashiriwe mu mwiherero. Muri uyu mwaka nyene niho urubanza rwa muganga Christophe Sahabu rwasomwa. Kwigenekerezo ya 16 Nyakanga sentare isubiramwe imanza ya Muha yashimangiye urubanza muganga Sahabu yari yaciriwe rwo gufungwa imyaka 20 yagizwa gukoresha impapuro mpimbano gutunganya nabi bitaro no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu. Urubanza yaciriwe na sentare nkuru ya Muha. Izi manza zose zikaba zagiye ziravuga ko vyinshi aho abana bariya bazibonamwo imvo za politike. Aha nitwo kwibagira muganga Patrick Bitangineza avundiye mu mpimba inyuma y'ukwezwa inshuro zibiri na sentare ya Mukaza ku nshuro ya mbere hamwe na sentare isubiramwe imanza ya Mukaza ku nshuro ya kabiri. Yari yafashwe ku igenekerezo ya 19 Ntwarante mu mwaka wa 2024. Yafashwe n'abakozi b'iperereza aho bamumaranye iminsi 4 baraheza bamurungika mu mpimba. Yagirijwe gukwiragiza inyigisho z'urwanko rufatiye ku macakubiri, guhungabanya umutekano wo hagati mu gihugu kubera iciyumviro yashikirije kubijanye n'izugwa ry'amagufa y'abapfuye atabuhinga babifitiye biriko bikorwa n'umugwi CVR. Ifungwa ryiwe rikaba ari kamwe mu bororero bw'abafunzwe ku Gikenye. Hambavu yiwe amashirahamwe atandukanye ntayengeshanya kwerekana abafunzwe bararonse ikigongo c'umukuru w'igihugu, abandi barahejeje igifungo cabo mu gihe abandi bakivundiye mu mahebohero atandukanye kandi ubutungane bwarabejeje. Muri uyu mwaka umushikiranganje w'ubutungane yarabogoje umushikiriza manza mukuru wa Republika Leonard Manirakiza aho yabogojwe ku igenekerezo rya 25 Munyonyo mu 2025 ari mu rugendo rw'akazi i Geneve mu Busuwisi. Ashitse mu Burundi yaciye afatwa n'abakozi b'iperereza inyuma yo gusanga mu biro vyiwe hari inzahabu, amenyo y'inzovu ndetse n'amahera menshi cyane. Uwo mushikiriza manza yaciye asubirizwa na Rose Korera Imana umunsi nyene uwo yasubiriye yakuriweko. Hambavu y'uwo mushikiriza manza hari n'abandi bashikiriza manza ba Republika bagiye barahagarikwa mu mabanga kubera amakosa y'akazi. Aha twovuga Niyonzima Patrice umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Bujumbura yakuwe ku igenekerezo ya 14 Gitugutu inyuma yo gufunga uwagizwa kwiba amazi ya Regideso hakoreshejwe igikenye kuko atigeze amusaba kwitaba ubutungane ngo yanke canke ngo iyo ngingo ayicishe kuba mutwara. Uwundi yakuwe muri ubwo buryo ni ndiho kubwayo Jean Marie umushikiriza manza wa Republika muri Muha. Yakuwe inyuma yo guhagarika umurundi afise ubwene gihugu bwo muri Amerika amwagiriza kugira abagore benshi hafatiwe ku mpapuro zitari z'ukuri, gutyo amutega gusinya icegeranyo cuko atongera kuja ku nzu yiwe iri muri Gasekebuye canke ngo aca twagwa mu mpembo butarariye, kandi ko acaja gufata indege imusubiza iwe mu gihugu ca Amerika kandi akiyemeza ko atazongera guhonyoza ukuguru mu Burundi. Hambavu y'aba babiri bahagaritswe kubwa amakosa bagirizwa umushikiriza manza wa Republika mu Kirundo, umukuru wa sentare nkuru ya Bubanza hamwe n'umukuru wa sentare icimanza z'akazi nabo nyene barasubirijwe vy'agateganyo.